hari abantu babona Mutima Le Comédien wa Mutima Le Comédien no munsi ari munsi ya kanovera akakora ibintu byinshi bitandukanye afite abakozi benshi no munsi bako barafungwa kubera iciyumviro ciwe no munsi mu ntara zimwe na zimwe bariko bagenda bashikirwa kubera cyaciyumviro ciwabo hari abantu benshi baca bibaza ko iyi si ya kanovera hari abantu boba bari nyuma baguhereza imitahe yo kuri mibira nkuko twabibonye no munsi kuri mibigori canke nibindi byukuri koko hari abari inyuma yawe canke ni wewe Mutima no munsi tubona muri rusange nubatse umwanya munini ariko abantu babibona bibaza ngo ni escroquerie arabavuze ngo bijya birayasiguiwe ngo bijya sigwiwe ngo reka ngarafatwa hajya bijya mirima sigwiwe ngo agenda kwifotoza gusa ubu ndibaza baramaze kwibona kari byukuri ubu nubona ushaka no mugabira ibiri jana vy'ibiraya uwo no ushaka no mugabira ibiro 10 vy'ibitungura akabikaranga akabijya mu biharage akumva neza isuka je nkoresha ngene imeze Mutima Le Comédien izina ryamenyekanye cyane mu gisata ca komedi mu Burundi ubu ako yandika urupapuro rushasha rw'ubuzima bwiwe aho bese bamwibukira ku masene y'ubuhinga bwo gutwenza ubu asigaye aboneka mu bikorwa vy'iterambere biciye mu burimyi n'ubworozi ubwo n'urugendo rutangaje rwo kuva ku rubuga rw'ivyesi akinjira mu yindi ntumbero y'ubuzima aho afise ishirahamwe isi ya kanovera bamwe na bamwe muribaza impamvu Mutima Le Comédien atakiboneka cyane cyane muri komedi nk'ubwa mbere ivyo yipfunira amatungo komana ndagifonye ibaza ko yarusha itunga yobu itunga jiwe ryaheze mu gatondo yose Bobo magre gute bobo manine aro ewe uri mawe ewe mumbikira ubugari ino injya zimereye ko ku rubanza ndajya ati ndajya ubu Mutima Le Comédien asigaye aboneka ari mu by'uburimyi n'ubworozi mbega vyagenze gute kugira ngo atangure ivy'uburimyi n'ubworozi ashinge n'ishirahamwe isi ya kanovera je naricaye hamwe ndiyumvira mu bisanzwe mu mpera y'ikintu hashobora kuva intango y'ikindi sero n'ukuntu wewe wiyubaka ndi artist natangwe ntwenza abantu aro uri mawe umbikira ubugari ndajya sawa ivyo vyose je natangwa ari vyo nkora mugabo mu nyuma ndiyumvira nuko iki hama ndategura isi ya kanovera Mutima avuga ko benshi bakunda kumwibazaho aho yakuye umutahe abandi bakavuga ko afise abamwihetse ko muvuze ngo abari nyuma yawe nta wovuga ngo sivyo turafise abantu benshi dukorana neza hari abantu bampamagara bakambwira ati twarabonye uri kurakora neza urongereza utera imbere ndiko ndagerageza gukorana n'abandi bajene batwumva imbona kumwe tubona kumwe nuvuga ico gihe rero buri muntu wese afise ahashaka kugera afise imbono agomba gukora ibijanye n'uburimyi ategezwa kuba hawe ikaze ngahi wacu nta muntu umwe twankira mugabo nkuko mwama mubibona mwarabibonye mumaze kubona Mutima Le Comédien arima murazi ko isi ya kanovera cigaragara rero ico gihe naruguruye imiryango buri muntu wese kwabishasa araza kinjira tukaraba akabana natwe abandanya avuga ko na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yamugendera yamubajije ko isi ya kanovera ikora anamubaza n'indoto afise kuri iryo shira hamwe nyene icubahiro yangendeye yigeze kubaza ati mbega bimeze gute bigenda gute narabivuze ko umuntu wese ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi yifuza kubona yoshiramwo amahera mw'isi ya kanovera tukagura uburimyi tukagura ubworozi tukagura projet ikaba mu gihugu ikava ngaho ikaje no gukorera mu bindi bihugu arahawe ikaze rero ndiko ndakora twiteza imbere n'urundi rwaruka agitangura uburimyi n'ubworozi yararondeye abahinga bavyigiye babinonosoye ariko nawe ubu ahageze ariko ariga inyigisho zijanye n'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere na mbere nkitangura nakoranye n'umuntu w'umu agronome abimenye cyane
ariko kubera ko ari igicapo ciwanje cari gisaba bunganizi byasavye ko ndondera umu engineer afasha, ariko igihe tumaze tubikora ndamaze kumenya ati hegitari ugomba gutera ikiraya hakenewe imbuto itoni 2, hakenewe amase angana uku, hakenewe ifumbire ingana uku, hakenewe ishwagara ingana uku yorosha isi ikura amakari y'isi, kandi urazi ko umwanya munini jewe nama ndiko ndaja kwiga. Uretse n'ivyo ndiga online nkiga kuko ni ikintu nahisemo nzokora ugushika ugufa kwanje uburimyi. Si ikintu ndimwo rero ngo ndiko ndagerageza, si ikintu naho sezo ihomba ngo biranka. Akenshi ahitamo gukoresha imashini kugira ngo ntaceregwe, kugira imvura ntitasure ngo ibasige. Ikintu ko kimeze, umuntu yaratanguye projet arabona ati hari ikibura, kuko ahariko hakora imashini yakoze 30 minutes cyo kimwe n'abantu. Ko ku mashini hectare igize première labour ikagira na hessage ishobora kudutwara 1,200,000, sivyo? Igaca bikora hectare igashirima nko ku munsi umwe, ariko abantu ugiye kuraba ugiye gukoresha nk'abantu 200 bakaharima ku munsi umusanga main level iri hejuru, sivyo? Rero niyo mpamvu twaje tuvuga rero ati reka duterereze isi ya kanovera izana ama mashini ashobora kudufasha. Ko urabona projet yacu sino aha dufise 10 hectare turiko turagomba kurima, rero dushizemwe abantu naho ryo barishira hamwe ari kurima turacegwa, tuza gusanga imvura yatasuye dusige. Niyo mpamvu rero dukoresha amashini kugira ngo abimare, kuko 10 hectare ngaho imashini yahakoze neza ashobora kwarima imisi 4, ariko abantu bishwanye n'amabava araturagurika kandi mendeve ibikiriyongera. Rero niyo mpamvu twaje dufate uyu mugambi wo kugiza ama mashini kugira ngo ashobore kudufasha. Kugira afata ingingo yo kuja mu burimyi n'ubworozi, nta muntu numwe yigeza muhanura, ahubwo yararavye ahakomoka, araraba n'akazoza kiwe, bituma afata ingingo yo gukora ibindi atari komedi gusa. Nta muntu yamanuye. Wafatiye kuki? Nafatiye ku buzima abantu babamo. Iyo ugomba kuba mu buzima mu buzima neza, urabira kubabayeho n'abariko barabaho, ugaca wibaza ikibazo nanje gute. Nararavye hari abaririmbyi benshi baririmbye umuziki mu Burundi wari uryoshe, mugabo no munsi babayeho ku munsi ubabonye utobahamagara. Hari abaririmbyi bari hiti ababosi babahamagara, uri hehe ngo nakugabira miliyoni 10 urangyoye, mugabo no munsi ababosi babagabiye 10 million batakibonana. Hari abakomedi babaye benshi babaye rurangiranwa, ariko no munsi bashaje atakintu si kubasuzugura, no ni pension. Rero mu nyuma ndarabira kubabayeho n'abariko barabona, ndavuga ati foko nanje ngira iki nkora iki. Asiko nahevye akazi ndaba ahantu bampemba amahera, ndavuga ati ngiye kurima kugira ngo nanje nubake system. Rero ni ikintu wubaka n'abawe bakazoza bashikiramwo. Mu gihe umwana wawe ahejeje ishure aja kurondera akazi, umubwira ati genda ukore kijya, genda ukore kijya, genda ukore kujya. Ko nkuno munsi umwana waziranotse niyo heze ishure ngo aja kurondera akazi, aheza akazi ziranotse amubwira ati kora biki. Niho twebwe ubuzima butunanirira, tuburaho duhera. Rero nagiye nanje naciye mvuga ati foko rubaka system kubyo naho nova nkaja mu Buhindi nkamara amezi 5 irima riguma riba, baguma bimbura, tunesoro bayigura, ibigori babigura, naciye nubaka system. Rero zimwe mu ndoto Mutima afise nuko ikiro c'ibiraya cyo kimwe n'ibigori cyo kimwe n'ibindi byose byomanuka biciye mu shiramwe isi ya kanovera. Ariko ubu ndiko ndagerageza kwigerana gukona n'ama bank kugira ngo amfashe, uko projet fise itera yaguka. Ndakeneye yuko Burundi ikiro c'ikiraya kimanuka, ikiro c'ibigori kikamanuka. Ndakeneye yuko intara yose isi ya kanovera izobiri kirakoreramwo, abantu bazokora nimbara abantu 500 bahembwe, abanyeshure bige biciye ku isi ya kanovera. Ivyo navyo ndazi bizokunda. Ivyamaze kugera ko vyose abikesha abafana biwe, bivanye aho bamukuye naho bamushikanye ubu ari. Bwa mbere na mbere ndabikesha Imana, hama ibisigaye nkabikesha jewe, kuko nije n'Imana turiko turabishobora. Hama ikindi ndabikesha n'abafans. Bimwe wari kumbaza rero, ho bari umuntu agufasha. Umuntu wa mbere afasha ni wewe. Umuntu wa mbere ashigikira ni wewe. Umuntu wa mbere ashigikira ni wa muntu yabona ati uri mawe, akabona ati ariko ararima, reka ndondere ibiraya vyoho birinda bigure. Umuntu wa mbere ashigikira
n'umuntu avuga ati yarimye ibigori reka ndamushorere hama ibisigaye ku bantu bose bazoba bifuza kwinjira mu isi y'akanovera hari imitahe bazogura aho nawe nibazoba bafasha jewe bazoba bagomba ko projet dusangiye itera imbere. Kubwiwe agira ati ntihagire uzosubira kwibaza ko nahevye komedi, ahubwo sinashatse ntungwe na komedi gusa, nashatse ndondere n'ibindi bizoshobora kunsahiriza mu buzima bwanje. Nta mbogamizi vyabiteye kuko YouTube nakorera ko ntirugara kandi imbuga zanje ziracakora. Gusa bitangaza abantu benshi kuko mu Burundi umuntu bamubonye akina komedi bacabona yuko azosaza akina komedi, ariko baravuga ngo nta usaza hamiritse. Je ndiko ndavyara erigisi y'akanovera n'uruntu runini, umwana wanje azokwiga hamaze yitware, abishwa baze bayitware, abandi baze babitware, ariko ivyo vyose bisaba ko twipanga hakiri kare kuko 6 irahera. None ni yahera ntafise projet intunga bizogenda gute? Rero ngabamenyeye mu Burundi umuntu aririmbye nta kindi no kwisiga parfum kugira modoka iri climatize hamashitse akanywa champagne agaca yitahira umuziki muri studio. Oya, Tanzania hose abaririmbyi bararima, mu bindi bihugu hose abaririmbyi barorora, kandi mu Burundi ndashima biriko biraba. Urabona nka Ildefonse ariko arorora amafi, sivyo? Urabona hari abandi bastari bariko bagerageza gukora ibintu bitandukanye kugira ngo inyuma ya tala yabo bagire utundi tuntu dushobora kubafasha mu byo bariko barakora. Nico rero gica gituma abantu bavuga ngo ibi ntakibikora. Oya, nitangura iyi projet y'isi y'akanovera hari abagenzi bampevye ngo ndumubono, mugabo bamaze kubona shobora gufata indege nkaja kwiga mu Bushinwa nkiga n'ahandi, bamaze kubona nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi avuga ati reka ngende gufasha uyu mujene gusoroma, barabonye tuwa muntu ntiyumviye nabi. Ugwaruka dufise uno munsi mu gihugu c'u Burundi n'ugwaruka ruriko rurakora, hari ugwaruka ruriko rurakora gwiyungunganya n'ukuri, n'abandi barindiriye umugisha uzozanana mu bandi bantu. Ariko nagomba ndababwira ikintu kimwe, ni vyiza kwiyumvira yuko mu herezo y'ikindi ashobora kuva intango y'ikindi, kuko nawe wowe uri umuntu akomeye gute ntuzokwiza imyaka 80 ukina komedi, uzoba wamaze kugwiza bakazana n'abakwe uhagarara imbere utashobora kubwira ati mutama y'ibyo bintu bari kuragira nibiki, hari usaza hamiritse. Rero ikintu kimwe novuga no kugumana igicapo c'ivyo wifuza, naho ubuzima urimo bwo babukomeje kuyumba yumba, naho aho wowe uhagaze ho bagerageje kukugirira nabi, no kugumana igicapo c'ivyo ufise. Aje ndiko nubaka igicapo, nubatse umwanya munini, ariko abantu babibona bibaza ngo ni escroquerie. Arabavuze ngo bijya birayasiguiwe, ngo bijya sigwiwe ngo reka ngarafatwa hajya, bijya mirima sigwiwe ngo agenda kwifotoza gusa. Ubu ndibaza baramaze kwibona kari vy'ukuri. Ubu nubona ushaka no mugabira 200 vy'ibiraya, uwo no ushaka no mugabira 10 vy'ibitungura akabikaranga akabijya mu biharage, akumva neza isuka je nkoresha ngene imeze. Subira kubisa yuko ikiraya c'isi y'akanovera nta mavuta ushiramo n'umunyu, uratonora biba birimo. So kubwa yuko ikigori ciwanje ukiriye injugu umubutura 6 mu isegonde. Mbega uyu musi Mutima Le Comédien akaba n'umuyobozi mukuru w'ishiramisi y'akanovera, abakozi akoresha bamufata gute? Mbe bamufata nka wa wundi atwenza canke nk'umuyobozi wabo bubaha? Urakoze fisi ukuntu genda bitandukanye. Umuntu bita Mutima Le Comédien n'umuntu bita Minani Frere biratandukanye cyane gose, profil ziratandukanye. Mutima Le Comédien ashobora kugenda yambaye iboka n'ishati nini yikubura, uwo ni Mutima Le Comédien. Ariko Minani Frere bashobora kumutegurira Fredo Mission, bakamutegurira umwanya imodoka imukurira muhira, bakamutegurira itike y'indege, akurira indege agashika agahura n'umuntu mu gihugu kindi, akamutembereza mu ruganda akamwereka ati imashini mukeneye nizi ibi bimeze uko. Uyu muntu Minani Frere profile yiwe ashoboye kuva ngaha agahurira n'abajene entrepreneur mu gihugu ca Canada bakaga ivyerekeye uburimyi nibisa. Ariko uyu Mutima Le Comédien arashobora kuza gukorera publicité isi uyu Minani Frere agahembwa. Ibaza ko bitahuritse. Mutima Le Comédien ariko ubu arerekana ko uburimyi n'ubworozi bushobora kuba inzira yo kwiteza imbere no gutanga akazi no gutanga akarero ku bandi no kugwaruka.